nongeye kubaramutsa mwese kuri Dunda Entertainment nkuko tugize iminsi tubabwira ibiganiro bitandukanye by'ibifungurwa umuntu yo kwihereza canke ibinyobwa canke iki umuntu yo kwihereza kugira ngo akomere agire amagara meza. Turakomeza n'ikiganiro muri kumwe nandi kuri yo Merance, hano ni kuri Dunda Entertainment, televiziyo cyane ishigikira ugwaruka muri rusange. Impamvu twarashizemwo ivyerekeranye no gufungura neza, twagiye dusoma ku vyerekeranye no ku mudamu abafise inda canke imbanyi, ukungene yoheza agafungura ibifungurwa biri complet vyuzuye. Ibifungurwa rero biri complet byuzuye bikaba ari bya bindi usanga birimo intanganguvu, insanganyangaburo na ndemamubiri byuzuye, nivyo vyitwa ibifungurwa biri complet. Muga rimwe rimwe tugaca twisunga ku bintu biba biri kama, nk'ibifungurwa biba biri kama bitaba bihinguwe mu ma industry canke mu mahinguriro. Igihe cyose uzobona bihinguwe uzomenye yuko kijya gituma abantu bahingura ibintu ibifungurwa canke ibinyobwa, barabihingura bagashiramwo na produit zindi arizo mu gifaransa bita produit chimique, canke ugasanga bahinguye nk'amata, nk'akarorero nk'amata ava mu Bufaransa, nk'akarorero ayo bita lait français, muramaze kuyumva, canke ayo bita supale, canke amafi yo mu magopo, canke inyama zo mu magopo za zindi zitwa beef, corne beef. Izo zose mukamenya yuko zishobora kubaho ari uko zibanze guca mu mahinguriro. Canke ukazobona za nyama z'inkoko zo mu magopo. Hari inyama twigeze kubona yuko iyo ugeze kuzifungura uzifungurana n'amagufa. Barigeze kuba rero bazidusereva igihe twari mu mashure hagati y'umwaka wa 2011 na 2012. Ico gihe twari mu marise ya leta, bakaziduserva rero ku meza, ugasanga inyama uriko urayirya imeze uko nyene, warangiza n'igufa ukajyaniranya. Waca wumva rero yuko iyo nyama itandukanye n'inyama y'inkoko wewe usanzwe uzi, izi nkoko nyene twe dutunze, kuko inyama y'inkoko twe dusanzwe dutunze iyo hageze yuko uyirya usanga ifise igufa kandi rigumye. Ico gihe umenye ko ari naturel, ariko izo zindi zitari naturel usanga bigorana kugira ngo uronke inkoko yoroshe ikorohana n'igufa. Uca wumva rero yuko iba ifise ikindi kintu. Bene izo nyama rero z'inkoko uca umenya yuko waramenyereye kuzirya, ni za zindi usanga zikuzanira ama effet secondaire canke ama effet primaire, biravana niko biba bikuguye neza. Kuko aho twabonera yuko wamenga ntibimeze neza, abana b'abakobwa ico gihe muri lycée baragira ico bita diarrhée mu gifaransa, vya bindi vyo kuguma bagenda kuri toilette bakagwara mu nda. Iki rero caca kitwereka yuko izo nyama z'inkoko zibangamira rimwe rimwe ukungene umuntu yari ameze. Uno musi rero nkuko tugize igihe tugira urutonde rw'ibifungurwa tugenda dufungura, uno musi tugeze ku gifungurwa ciki, tugeze ku gifungurwa c'umuceri. Umuceri usanzwe ubumenyereye yuko tukoresha buri munsi, ca kindi bavuga yuko umuceri mu gifaransa ari aliment de base. Aliment de base rero y'umuceri
ntiwari uzi yuko umuceri usanzwe ufise ubushobozi, ubwo bushobozi bukaba bushobora kukurinda indwara zikomeye nk'akarorero nka kanseri ndetse no gutuma ugira uruhu rwiza. Iyo ufungura umuceri uraheza ukagira n'uruhu rwiza. Ibi rero twagiye tubitegurirwa n'uwitwa Haragirimana Dieudonné, haheze imyaka 4 abiturondereye, kandi niyo turiko turagenda tukaraba hirya no hino tukagira amarecherche, turaheza tukabona yuko umuceri ari kirumara mu buzima bw'umuntu. Rero wovuga ko umuceri uri mu bifungurwa by'ibanze mu ngo nyinshi ntiyoba yibeshe. Umuceri rero ukaba uri mu mfungurwa zifise inkomoko mu bihugu byo muri Aziya, cyane cyane mu Bushinwa, mu Buhindi. Kuri ubu rero imfungurwa y'umuceri yabaye imfunguro isanzwe ikundwa na benshi mu bihugu byacu, kandi iroroshe no gutegura. Umuceri uroroshe no gutegura, uko rero no guteka si ibintu birebire. Guteka umuceri bimara iminota mikeyi cyane, ntabwo bikwiza n'iminota 30 mu gihe wawuteguye neza. Rero umuceri ukaba nk'uko twabibabwiye ntugoye guteka. Ubwo rero nubwo kuri ubu umuceri ukaba uri mu moko agera ibihumbi 400. Ino mu Burundi turashikirwa n'imiceri itandukanye. Hari iyo twita imitanzania, hariho imiceri twita y'agasozi, hariho imiceri twita imiceri yo mu mazi. Urumva iri kwishi, muga abandi bagenda bayigira bayikarifiya canke bayiraba bivuye ku bwoko bwayo. Twavuga rero yuko ku isi yose hari ubwoko ibihumbi 40 by'umuceri. Kenshi bagenda bakubwira imiceri yitwa kigori, hariyo bavuga ngo ni Pakistani, akaba ngo n'imiceri y'Vietnam, bakavuga ngo imiceri y'Umutanzania nk'uko nari nabibabwiye, bakavuga fokagulo, canke bakavuga umutaliyane, umutayilande, kandi bakavuga n'iyindi myinshi nka kurya bavuga ko spaghetti isanzwe ifise origine mu Butaliyano cyane cyane. Rero ntiwabura kuvuga ko akamaro kawo gahera ku buryo utari uvyitezemwo kubw'umuceri, canke ukungene umuceri uba utunganije, uba usa n'ibindi byinshi. Urumva umuceri rero ukaba usa gute? Umuceri uba wera, ukaba ugize n'udutetetete twishi, canke uwo muceri baba basaruye baraheza bakawutondora, urafise ibishishwa gusa ntuve ko agahu k'inyuma, urafise agahu. Hariho imiceri usanga ifise akandi gahu k'inyuma ari wo mwiza, kuko byose biba bikirimwo. Naho umwe usa n'umweru, hariho umuceri usanga uba wera cyane, n'iyindi miceri ega si yose yera, kandi hariho n'iyindi y'udutetetete usanga twibumbye ukuntu, hakaba n'imiceri umenga ni miremire. Uko rero ari nawo ukunze kuboneka cyane umuceri wera, habaho n'iyindi miceri rero usanga itera. Ego, ku byerekeranye n'umuceri wera bakunda kuvuga yuko iyo wera nyene uko nyene haba hariho ivyo uba watakaje, kandi burya wo si mwiza ku barwayi ba diyabete umuceri wera.
umuceri rero usa n'umugina, cyane cyane umuceri usa n'umugina bavuga yuko ari wo mwiza cyane kurenza umuceri wera, nubwo ari wo uboneka cyane. Uzokumva umuceri usa n'ingina, umuceri uzo ubona umenga ufise utubara rimwe rimwe umenga dusa n'agahama, rimwe rimwe bavuga yuko ari wo basa neza gusumba urya muceri wera. Muri uno mwanya rero tugiye gutandukira ku kamaro k'umuceri ku buzima bwacu. Reka duhere ku kamaro ka mbere. Isoko rero ry'inguvu risanzwe rikungahaye ku binyasukari binyuranye. Umuceri ni imwe mu nguvu z'ibinyasukari bisanzwe binyuranye, hanyuma ukaba ukora nk'ibitanga inguvu. Ni ukuvuga umuceri utanga inguvu kandi ukaba ufasha no mu byerekeranye no gukora k'ubwonko. Ibi binyasukari nivyo umubiri utunganya ugakoramwo inguvu zo gukoresha. Muca mumva rero yuko umuceri ikintu ca mbere ukora uzana inguvu. Dutandukire ku kigira kabiri. Umuceri muri rusange nta cholesterol urimo. Umuceri ni mwiza kuko nta binyamavuta bibamwo, aba harimwo ico bita sodium nkeya cane, kandi nta cholesterol usanga mu muceri. Iyi cholesterol ko iba nyinshi bikaba bigira ingaruka mbi ku kuntu haba imikorere inyuranye y'umutima n'imitsi. Ndakubwira imitsi itwara amaraso. Rero umuceri nta cholesterol ibamwo mu muceri. Mudukundire rero dutandukire ikigira gatatu. Umuceri uradufasha kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Nk'uko tumaze kubibona aho hejuru, mu muceri habamwo sodium nkeya cyane. Niyo mpamvu ari ifunguro ryiza ku bagwayi b'umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Sodium rero ikaba ituma imijana yigarura isa n'iyifunga, bityo bigasaba umutima gusunika n'inguvu nyinshi, arivyo bitera umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ibi rero bikaba vyonatera n'umutima guhagarara, guturika kw'imitsi n'ibindi vyose bijana n'imitemberere y'amaraso. Kurya rero umuceri birakurinda ivyo vyose. Nakubwiye ko bigwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Murumva yuko umuceri ari ikintu kidasanzwe. Hariho n'abandi bakubwira yuko kandi nivyo yuko iyo umuntu agwara diyare canke yagwaye diyare, bararonga umuceri, amazi y'umuceri, ayo mazi bakaba ariyo bashusha ku ziko, hanyuma bagaca bayaha umuntu agwaye, ico gihe diyare irahera. Umuceri ukiri mu murima utegereje gusarurwa uba umeze gute? Uba umeze gute? Ninde arawubona? Ibi rero turaza kubigarukako. Reka tugire n'ikigira kane c'ivyiza vy'umuceri. Umuceri uraheza ukakurinda kanseri. Umuceri utonoye gusa bisanzwe. Umwe usa n'ikigina rero uba ukungahaye kuri fiber canke fibre zinyuranye, bityo rero bikawugira ingenzi mu kurinda kanseri zinyuranye.
uretse izi fibre rero umuceri uraheza ukanabamwo vitamine ya C, vitamine ya A n'ibindi binyabutabire. Ibindi ibinyabutabire rero biba binyuranye, bikaca bifasha no gusohora imyanda mu mubiri, ari nayo ishobora no kuvyara kanseri, iyo myanda iba iri mu mubiri. Mudukundire rero dutandukire ku kamaro k'umuceri kagira gatanu. Bavuga yuko iyo ufungura umuceri uratuma haba n'uruhu rwiza. Kugeza ubu abahinga bari gushakisha uburyo hakorwa icyo bita poudre iba ikozwe mu muceri gusa ikaja ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe zimwe z'uruhu, poudre nka zirya dusanzwe dukoresha. Ibi biterwa rero nuko ibi biterwa nuko umuceri uba ukungahaye mu cyo bita thiamine. Iyi thiamine iba canke vitamine B1. Umuceri rero si ivyo ukora gusa, ahubwo uranagwanya n'ibivyimba vy'uburyarya gutyo. Niyo mpamvu amazi yawo utetse ari meza mu kurwanya ibi nakubwiye vya diare vyo ku mubiri binyuranye. Ikindi kandi urwanya iminkanyari iza ku ruhu rw'umuntu kubera gusaza k'urwo ruhu, uhereye mu maso ukaja ku maboko n'ahandi, bigwanya iminkanyari. Tugiye ku kamaro kagira gatandatu. Umuceri rero uragwanya indwara yitwa Alzheimer. Iyo ndwara ahanini ikaba ikunze gufata abageze mu zabukuru, ikabatera kwibagira. Kurya rero kuba arya umuceri by'umwihariko canke kenshi, uraheza ukamugira wa muceri twababwira usa n'umugina, biraheza bigatuma umubiri ukora ijanabutumwa rihagije, zigafasha mu kurwanya iyo ndwara ya Alzheimer, icyo bita Alzheimer, indwara yo kwibagira. Ikindi rero kigira indwi, habaho ikintu bita igogorwa n'isohorwa ry'amazi. N'umukecuru usanga azi ko umwana wagwaye ibi vyo kugwara mu nda, yuko umuha amazi y'umuceri, ibi twabikubwiye aha hejuru, ubundi agafuma bigahagarara. Ibi ni byo koko kandi si ibyo gusa, kuko unasanga urwanya kuribwa mu nda ndetse ugatera na apeti. Umuceri utera apeti, ego. Kandi kurya bituma wihagarika kenshi, bityo bikaba byafasha gutakaza ibiro, canke burya 4 kw'ijana by'isukari ari ibinure, kandi ibinure nivyo bitera kuvyibuha. Rero umuceri uragufasha ivyo binure ntibibandanye biba byinshi. 8, umuceri ukize ku ntungamubiri. Umuceri ikaba ari isoko ya vitamine zinyuranye nka vitamine B1, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B9 na vitamine D. Ukaba urimo kandi n'imyunyunyu ya calcium, hakaba harimwo butare, hakaba harimwo manganese, hakaba harimwo selenium, hakaba harimwo phosphore, hakaba harimwo n'ubutare fer,
manganese, selenium, phosphore, ndabisubiyemwo. Akaba harimwo n'ibindi byunyunyu tutababwiye. Ibi byose bikaba bifasha imikorere y'umubiri, kongera ubudahangarwa no gukomeza n'amagufa. Muhagabire rero hano hantu, igihe cyose urose ikintu kigufasha gukomera amagufa, uze ucibandemo, ucibande ukihereze, kuko ni icy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Ikintu kizohava kikagufasha yuko amagufa yawe akomera, uze ucemere, kuko hariho indwara zifata amagufa zikatuma abungwa, kandi izo ndwara ntizitinya abana bakiri bato. Rero cyumva rero yuko umubyeyi afise imbanyi ategerezwa gufata umuceri cyane, kugira ngo amagufa y'umwana wiwe ari mu nda atangure kuza yiremarema, akomere cyane, kuko twasanze izi ndwara zifatira mu magufa n'abana bato zigenda zibafata. Turagenda ku kamaro kagira 9. Mu muceri hariyo icyitwa amidon. Iyi amidon dusanga mu muceri, cyangwa icyo bita starch rero idapfa gushwanyagurika, igaheza ikarinda igera mu mara ikiri yose kabisa. Iyi amido rero ikaba ifasha mu kororoka kwa bagiteri nziza zo mu mara, ari nazo zifasha mu gusya no mu gukamura intungamubiri mu byo uba wariye. Irahetse ikanafasha kandi mu kurwanya ibyo bita impiswi cyangwa guhitwa cyangwa kuribwa mu nda no kuribwa mu nda, bya bindi bya diare cyangwa kuribwa mu nda. N'uburyo rero umuceri ushobora gutekwa birakaze. Imana rero kuba yaraturemeye ibyo dufungura ikabiduha ngo biducunge kandi bidukunde kandi bidutunge, ni uruhara rwacu natwe kumenya uko twotegura, tunabitegura kugira ngo tubifungure bimeze neza. Icyo gihe ubwenge Imana yagiye iduha bizoheza bitume tunabukoresha neza, tukongera tukagira n'amagara meza. Ntitwova kuvuturura ibyo dufungura ngo nuko twabonye byakozwe n'abantu. Hari n'igihe batubesha yuko ibyo bintu birimwo ibizodufasha, ariko bobo bakaba bishakira amafaranga. Rero turakwiye gushiramwo n'ubwenge, tukamenya icyo turi, hanyuma twihereza ibyo bifungurwa baba batubwira yuko byiganjemwo ibidufasha, tugaheza tukabifungura bikatwubaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero ridusaba kumenya siyansi, kugira bidufashe kugira icyo bita temperance. Temperance ni ubwenge twongeramwo bwo kwirinda. Ugiye mu ijambo ry'Imana Petero wa kabiri ikigabane cya mbere umurongo wa 6, ibyo biradufasha kugira ngo dushobore kumenya kwiga siyansi, kugira ngo twirinde, tugire icyo bita temperance. Temperance ni hahandi ubona ibifungurwa birimbanye biri ngaho, ukazobona ku meza umutama muzehe yakiriye isombe ashizemwo n'umusoma, kandi yarabona inyama harimwo na corned beef, hakongera hakabamwo izi z'amaburete, akongera agacanga n'izi zindi zisanzwe. Mugabo wewe ukazobona yifatiye isombe, yifatiye n'irengarenga, canke yifatiye umusoma, canke ukabona yifatiye umukubi. Wowe ugatangazwa nuko yafashe ibyo. Ugaca uvuga ngo ni mutama, ngo ujya ngo byamaze kumubihira nyene, ngo ariko arivura.
nukureka rero mu by'Imana iduha tugakuramwo umusaruro nyene umeze neza. Uno munsi turiko tuvuga ku muceri. Umuceri kandi uratunze cyane n'ivyerekeranye n'isukari twabivuze. Nico gituma utera inkomezi umubiri, intangamubiri, intanganguvu nako. Umuceri iyo utetswe neza uri mu byo kurya twakubwiye ko umuceri iyo utetswe neza uri mu byo kurya byihuta mu nda mu kunozwa. Hari ibintu ushobora gufungura umushishito ntubigire n'ingoga ngo binyarutse, ariko harimwo umuceri yebana mu kanya uzosanga umenga wasubiye gusonza. Rero mu muceri hariho ico bita vitamine A, hariho B1, B2 na B6. Umuceri utera igikuriro, wongera inkomezi zo gutuma ibyo kurya bikwirakwizwa neza mu mubiri. Umuceri ugatuma imitsi yumva kandi n'ubwonko bihagarara neza. Umuceri ukaba ufise n'imyunyunyu kama, tukaba twavugamwo ico bita calcium, turiko turabibasubiriramwo. Hakaba phosphore, hakaba ubutare fer, hakaba potassium, hakaba sodium, hakaba soufre, hakaba magnesium, hakaba manganese, hakaba chlore, hakaba iode, hakaba zinc, hakaba fluor, icyo bita fluor, hakaba arsenic. Rero icongereye ku muceri nuko umuceri utera kwihagarika neza. Hawe ushobora gusanga nyine kwihagarika ni hatari. Tukomeze ikiganiro cacu. Umuceri rero uvugwa hano ni umuceri wasekuwe mu isekuro canke umuceri bita brown. Umuceri wa brown ufise agasura k'inyuma, ufise agasuna k'inyuma, ntabwo ari urya muceri wera usanzwe umenyereye wakuweko agasuna ako bita son. Rero umuceri wera ni umuceri mukene cyane udakwije ibyankenerwa uwo muceri ugira. Hari uburyo rero bwo guteka umuceri. Uwo muceri wera udasanzwe ukenye, hama tukawutungisha. Rero kugira ngo dushobore kuwuteka tukawongera, tweko turakubwira ngo ingene woheza ukawufata ukawuteka ukawugira neza. Icambere, umuceri, fata umuceri wawe, tegura amata y'ishoya canke amazi y'inazi. Umuceri uwutekeshe amazi make, hama ugiye gukama uce uwuhira ukoresheje amazi y'inazi canke amata ya soja. Gukoresha karoti, fata umuceri wawe uwuronge neza, hama uwushire aho ukamukira, uce ukatiramwo poivron, karoti nyinshi zikwiye atari nkeya, kuko hari abashiramwo amakaroti kugira ngo umuceri ugire amabara, ico bita embellir au décor. Karoti tuzishiramwo kugira ngo tukenule, tuwutungishe. Nico gituma dushiramwo karoti nyinshi mu muceri. Ica gatatu, koresha ingano, teka ingano n'umuceri. Aha ingano barazinika amasaha 12, hama bakaziteka zimaze kubira zikamara iminota 15, 15 minutes,
ziriko zibira ku ziko, ugaca ushiramwo umuceri wawe, kongeramwo amakaroti, aha ni ku bushake, gusiga umwiza mu kirundi cyumvikana. Kuko ingano zisanzwe zitunze cyane, ingano zitetse ziraryoha cyane. Icya kane, gukoresha icyo bita romarin na poivro na poiro. Teka romare yawe imaze kubira, uce umimina. Fata isafuriya utekamwo, uyishiremwo amavuta, hama uce ushiramo poivro na poiro na seleri wasekuye, bivangavange, hama uce uhindukiza iminota 3, uce utekamwo umuceri, wongeremwo ibiyiko 2 by'ifu y'igisuru ku kiro kimwe c'umuceri, hama uce utekesha y'amazi ya romare. Aha nta karoti zikenerwa kuko uba wamaze gukenuka, kandi ucuronka umuceri w'icatsi kibisi river. Menya neza, ni vyiza guteka tungurusumu, ico bita ayi, mu muceri mbere no mu bindi vyo kurya, ariko bayishiramwo imfungurwa zigira zive ku ziko zahiye, zigire zisha. Ahubwo uretse mu muceri bayishiramwo bakiwushiramwo, batarawushiramwo amazi, canke bakiwushira mu mazi batararinda no kuwukaranga. Tungurusumu rero bayita ibanga ryo guteka neza, kuko indya irimwo zigira kandi n'akanovera. Aha tuba twirengagije akamaro kayo canke kadasanzwe. Turangize kuri iyi ijambo ry'Imana kameme rivuga ngo, kuko uhoraho atanga ubwenge mu kanwa kiwe, havamwo kumenya no gutahura. Kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Ibi rero tugenda tubikura mu Migani 2, kuva ku murongo wa 6 tukagenda no ku 10. Imana itwongera ubumenyi kubw'izina rya Yesu, amen. Uko rero mugenda kose, muze mwigishe, muti ubwami bwo mwijuru buri hafi, mukize abagwaye, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende n'amadayimoni. Mubiherewe ubusa, mwabiherewe ubusa, kandi n'ubundi mubitangire n'ubundi busa. Ibyo byose mubikura muri Matayo ikigabane c'10 indwi kugera ku 8. Rero uno musi twako turababwira ivyerekanye n'umuceri. Ikiganiro kiriko kirahera, kigeze ku musozo. Mugerageze muhezagirwe mwese uko biri kose, nimwafungura ibintu naturel, mugakurikiza n'ivyo tugenda tubabwira, bizogenda neza. Niho ugwaruka ruheza rugakura rumeze neza, rukagira ico bita education, ariyo education ituma umwana aheza agakomera, akabura ibibazo bimubuza kwiga. Nayo ubundi umwana ameze neza, aravyuka akiga akamera neza, hanyuma akazovamwo na docteur, aribo banavamwo n'aba nutritioniste, kubera bagenda bagakora cyane, bafise inguvu atangwara ziri inyuma. Ibiganiro vya Dunda Entertainment birakomeza. Twongeye kubaramutsa mwese kuri Dunda Entertainment. Nkuko tugize imisi tubabwira ibiganiro bitandukanye by'ibifungurwa umuntu yo kwihereza, canke ibinyobwa, canke iki umuntu yo kwihereza kugira ngo akomere, agire amagara meza. Turakomeza n'ikiganiro. Muri kumwe nandi kuri yo Merance. Hano ni kuri Dunda Entertainment, televiziyo cyane ishigikira ugwaruka muri rusange. Impamvu twarashizemwo ivyerekeranye no gufungura neza, twagiye dusoma ku vyerekeranye no ku mudamu abafise inda canke imbanyi.
ukungene yoheza agafungura ibifungurwa biri complet byuzuye. Ibifungurwa rero biri complet byuzuye bikaba ari bya bindi usanga birimo intanganguvu, insanganyangaburo na ndemamubiri byuzuye, nibyo byitwa ibifungurwa biri complet. Muga rimwe rimwe tugaca twisunga ku bintu biba biri kama, nk'ibifungurwa biba biri kama bitaba bihinguwe mu ma industry canke mu mahinguriro. Igihe cyose uzobona bihinguwe uzomenye yuko kijya gituma abantu bahingura ibintu ibifungurwa canke ibinyobwa, barabihingura bagashiramwo na produit zindi arizo mu gifaransa bita produit chimique. Canke ugasanga bahinguye nk'amata, nk'akarorero nk'amata ava mu Bufaransa, nk'akarorero ayo bita lait français, muramaze kuyumva, canke ayo bita supale, canke amafi yo mu magopo, canke inyama zo mu magopo za zindi zitwa beef, corne beef. Izo zose mukamenya yuko zishobora kubaho ari uko zibanze guca mu mahinguriro. Canke ukazobona za nyama z'inkoko zo mu magopo, hari inyama twigeze kubona yuko iyo ugeze kuzifungura uzifungurana n'amagufa. Barigeze kuba rero bazidusereva igihe twari mu mashure hagati y'umwaka wa 2011 na 2012. Ico gihe twari mu marise ya leta, bakaziduserva rero ku meza, ugasanga inyama uriko urayirya imeze uko nyene, warangiza n'igufa ukajyaniranya. Waca wumva rero yuko iyo nyama itandukanye n'inyama y'inkoko wewe usanzwe uzi, izi nkoko nyene twe dutunze, kuko inyama y'inkoko twe dusanzwe dutunze iyo hageze yuko uyirya usanga usanga ifise igufa kandi rigumye. Icyo gihe umenye ko ari naturere, ariko izo zindi zitari naturere usanga bigorana kugira ngo uronke inkoko yoroshe ikorohana n'igufa. Uca wumva rero yuko iba ifise ikindi kintu. Bene izo nyama rero z'inkoko uca umenya yuko waramenyereye kuzirya, ni za zindi usanga zikuzanira ama effet secondaire canke ama effet primaire, biravana niko biba bikuguye neza. Kuko aho twabonera yuko wamenga ntibimeze neza, abana b'abakobwa ico gihe muri lycée baragira ico bita diarrhée mu gifaransa, vya bindi vyo kuguma bagenda kuri toilette bakagwara mu nda. Iki rero caca kitwereka yuko izo nyama z'inkoko zibangamira rimwe rimwe ukungene umuntu yari ameze. Uno musi rero nk'uko tugize igihe tugira urutonde rw'ibifungurwa tugenda dufungura, uno musi tugeze ku gifungurwa ciki, tugeze ku gifungurwa c'umuceri. Umuceri usanzwe ubumenyereye yuko tukoresha buri munsi, ca kindi bavuga yuko umuceri mu gifaransa ari aliment de base. Aliment de base rero y'umuceri, ntiwaruzi yuko umuceri usanzwe ufise ubushobozi, ubwo bushobozi bukaba bushobora kukurinda indwara zikomeye, nk'akarorero nka kanseri ndetse no gutuma ugira uruhu rwiza. Iyo ufungura umuceri uraheza ukagira n'uruhu rwiza. Ibi rero twagiye tubitegurirwa n'uwitwa Haragirimana Dieudonné, haheze imyaka 4 abiturondereye, kandi niyo turiko turagenda tukaraba hirya no hino tukagira ama recherche, turaheza tukabona yuko umuceri ari kirumara mu buzima bw'umuntu. Rero
wovuga ko umuceri uri mu bifungurwa by'ibanze mu ngo nyinshi ntiyoba yibeshe. Umuceri rero ukaba uri mu mfungurwa zifise inkomoko mu bihugu byo muri Aziya, cyane cyane mu Bushinwa, mu Buhindi. Kuri ubu rero imfungurwa y'umuceri yabaye imfunguro isanzwe ikundwa na benshi mu bihugu byacu, kandi iroroshe no gutegura. Umuceri uroroshe no gutegura, uko rero no guteka si ibintu birebire. Guteka umuceri bimara iminota mikeya cyane, ntabwo bikwiza n'iminota 30 mu gihe wawuteguye neza. Rero umuceri ukaba nk'uko twabibabwiye ntugoye guteka. Ubwo rero nubwo kuri ubu umuceri ukaba uri mu moko agera ibihumbi 400. Ino mu Burundi turashikirwa n'imiceri itandukanye. Hari iyo twita imitanzaniya, hariho imiceri twita y'agasozi, hariho imiceri twita imiceri yo mu mazi. Urumva iri kwishi, muga abandi bagenda bayigira bayikarifiya canke bayiraba bivuye ku bwoko bwayo. Twavuga rero yuko ku isi yose hari ubwoko ibihumbi 40 by'umuceri. Kenshi bagenda bakubwira imiceri yitwa kigori, hariyo bavuga ngo ni Pakistani, akaba ngo n'imiceri y'imivietnam, bakavuga ngo imiceri y'umutanzaniya nk'uko nari nabibabwiye, bakavuga fokagulo canke bakavuga umutaliyane, umutayilande, kandi bakavuga n'iyindi myinshi nka kurya bavuga ko spaghetti isanzwe ifise origine mu Butaliyano cyane cyane. Rero ntiwabura kuvuga ko akamaro kawo gahera ku buryo utari uvyitezemwo ku bw'umuceri, canke ukungene umuceri uba utunganije, uba usa n'ibindi byinshi. Urumva umuceri rero ukaba usa gute? Umuceri uba wera, ukaba ugize n'udutetetete twishi, canke uwo muceri baba basaruye baraheza bakawutondora, urafise ibishishwa gusa ntuve ko agahu k'inyuma, urafise agahu. Hariho imiceri usanga ifise akandi gahu k'inyuma ari wo mwiza, kuko byose biba bikirimo. Naho umwe usa n'umweru, hariho umuceri usanga uba wera cyane, n'iyindi miceri gasi yose yera, kandi hariho n'iyindi y'udutetetete usanga twibumbye ukuntu, hakaba n'imiceri umenga ni miremire. Uko rero ari nawo ukunze kuboneka cyane umuceri wera, habaho n'iyindi miceri rero usanga itera. Ego, ku byerekeranye n'umuceri wera bakunda kuvuga yuko iyo wera nyene uko nyene haba hariho ivyo uba watakaje, kandi burya wo si mwiza ku barwayi ba diyabete, umuceri wera. Umuceri rero usa n'umugina, cyane cyane umuceri usa n'umugina bavuga yuko ari wo mwiza cyane kurenza umuceri wera, nubwo ari wo uboneka cyane. Uzokumva umuceri usa n'ingina, umuceri ubona umenga ufise utubara rimwe rimwe umenga dusa n'agahama. Rimwe rimwe bavuga yuko ari wo basa neza gusumba urya muceri wera. Muri uno mwanya rero tugiye gutandukira ku kamaro k'umuceri ku buzima bwacu. Reka duhere ku kamaro ka mbere.
isoko rero ry'inguvu risanzwe rikungahaye ku binyasukari binyuranye. Umuceri ni imwe mu nguvu z'ibinyesukari bisanzwe binyuranye, hanyuma ukaba ukora nk'ibitanga inguvu. Ni ukuvuga umuceri utanga inguvu kandi ukaba ufasha no mu byerekeranye no gukora k'ubwonko. Ibi binyasukari nivyo umubiri utunganya ugakoramwo inguvu zo gukoresha. Muca mumva rero yuko umuceri ikintu ca mbere ukora uzana inguvu. Dutandukire ku kigira kabiri, umuceri muri rusange nta cholesterol urimo. Umuceri ni mwiza kuko nta binyamavuta bibamwo, aba harimwo ico bita sodium nkeya cane, kandi nta cholesterol usanga mu muceri. Iyi cholesterol ko iba nyinshi bikaba bigira ingaruka mbi ku kuntu haba imikorere inyuranye y'umutima n'imitsi. Ndakubwira imitsi itwara amaraso. Rero umuceri nta cholesterol ibamwo mu muceri. Mudukundire rero dutandukire ikigira gatatu. Umuceri uradufasha kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Nk'uko tumaze kubibona aho hejuru, mu muceri habamwo sodium nkeya cane. Niyo mpamvu ari ifunguro ryiza ku bagwayi b'umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Sodium rero ikaba ituma imijana yigarura isa n'iyifunga, bityo bigasaba umutima gusunika n'inguvu nyinshi, arivyo bitera umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ibi rero bikaba vyonatera n'umutima guhagarara, guturika kw'imitsi n'ibindi vyose bijana n'imitemberere y'amaraso. Kurya rero umuceri birakurinda ivyo vyose. Nakubwiye ko bigwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Murumva yuko umuceri ari ikintu kidasanzwe. Hariho n'abandi bakubwira yuko, kandi nivyo, yuko iyo umuntu agwara diyare canke yagwaye diyare, bararonga umuceri, amazi y'umuceri, ayo mazi bakaba ariyo bashusha ku ziko, hanyuma bagaca bayaha umuntu agwaye. Ico gihe diyare irahera. Umuceri ukiri mu murima utegereje gusarurwa uba umeze gute? Uba umeze gute? Ninde arawubona? Ibi rero turaza kubigarukako. Reka tugire n'ikigira kane c'ivyiza vy'umuceri. Umuceri uraheza ukakurinda kanseri. Umuceri utonoye gusa bisanzwe. Umwe usa n'ikigina rero uba ukungahaye kuri fiber canke fibre zinyuranye, bityo rero bikawugira ingenzi mu kurinda kanseri zinyuranye. Uretse izi fibre rero, umuceri uraheza ukanabamwo vitamine ya C, vitamine ya A n'ibindi binyabutabire. Ibindi binyabutabire rero biba binyuranye, bikaca bifasha no gusohora imyanda mu mubiri, ari nayo ishobora no kuvyara kanseri. Iyo myanda iba iri mu mubiri. Mudukundire rero dutandukire ku kamaro k'umuceri kagira gatanu. Bavuga yuko iyo ufungura umuceri
uratuma haba n'uruhu rwiza. Kugeza ubu abahinga bari gushakisha uburyo hakorwa icyo bita powder, pudre iba ikozwe mu muceri gusa ikajya ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe zimwe z'uruhu, pudre nka zirya dusanzwe dukoresha. Ibi biterwa rero nuko ibi biterwa nuko umuceri uba ukungahaye mu cyo bita thiamine. Iyi thiamine iba canke vitamine B1. Umuceri rero si ivyo ukora gusa, ahubwo uranagwanya n'ibivyimba vy'uburyarya gutyo. Niyo mpamvu amazi yawo utetse ari meza mu kurwanya ibi nakubwiye bya diyare byo ku mubiri binyuranye. Ikindi kandi urwanya iminkanyari iza ku ruhu rw'umuntu kubera gusaza k'urwo ruhu, uhereye mu maso ukajya ku maboko n'ahandi, birwanya iminkanyari. Tugiye ku kamaro kagira gatandatu. Umuceri rero uragwanya indwara yitwa Alzheimer. Iyo ndwara ahanini ikaba ikunze gufata abageze mu zabukuru, ikabatera kwibagira. Kurya rero kuba arya umuceri by'umwihariko canke kenshi, uraheza ukamugira wa muceri twababwira usa n'umugina, biraheza bigatuma umubiri ukora ijanabutumwa rihagije, zigafasha mu kurwanya iyo ndwara ya Alzheimer, icyo bita Alzheimer, indwara yo kwibagira. Ikindi rero kigira indwi, habaho ikintu bita igogorwa n'isohorwa ry'amazi. N'umukecuru usanga azi ko umwana wagwaye ibi byo kurwara mu nda, yuko umuha amazi y'umuceri. Ibi twabikubwiye aha hejuru, ubundi agafuma bigahagarara. Ibi ni byo koko, kandi si byo gusa, kuko unasanga urwanya kuribwa mu nda ndetse ugatera na apeti. Umuceri utera apeti, ego. Kandi kuwurya bituma wihagarika kenshi, bityo bikaba byafasha gutakaza ibiro, canke burya 4 kw'ijana by'isukari ari ibinure, kandi ibinure nibyo bitera kubyibuha. Rero umuceri uragufasha ibyo binure ntibibandanye biba byinshi. 8, umuceri ukize ku ntungamubiri. Umuceri ikaba ari isoko ya vitamine zinyuranye nka vitamine B1, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B9 na vitamine D. Ukaba urimo kandi n'imyunyunyu ya calcium, hakaba harimo ubutare, hakaba harimo manganese, hakaba harimo selenium, hakaba harimo phosphore, hakaba harimo n'ubutare fer, manganese, selenium, phosphore, nabisubiyemwo. Hakaba harimwo n'ibindi byunyunyu tutababwiye. Ibi byose bikaba bifasha imikorere y'umubiri, kongera ubudahangarwa no gukomeza n'amagufa. Muhagabire rero hano hantu, igihe cyose urose ikintu kigufasha gukomera amagufa, uze ucibandemo, ukihereze, kuko ni icy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu. Ikintu kizohava kikagufasha yuko amagufa yawe akomera,
uze ucemere, kuko hariho indwara zifata amagufa zikatuma abungwa, kandi izo ndwara ntizitinya abana bakiri bato. Rero cyumva rero yuko umubyeyi afise imbanyi ategerezwa gufata umuceri cyane kugira ngo amagufa y'umwana wiwe ari mu nda atangure kuza yiremarema akomere cyane, kuko twasanze izi ndwara zifatira mu magufa n'abana bato zigenda zibafata. Turagenda ku kamaro kagira 9. Mu muceri hariyo icyitwa amidon. Iyi amidon dusanga mu muceri cyangwa icyo bita starch rero idapfa gushwanyagurika, igaheza ikarinda igera mu mara ikiri yose kabisa. Iyi amido rero ikaba ifasha mu kororoka kwa bagiteri nziza zo mu mara, ari nazo zifasha mu gusya no mu gukamura intungamubiri mu byo uba wariye. Irahita ikanafasha kandi mu kurwanya ibyo bita impiswi cyangwa guhitwa cyangwa kuribwa mu nda no kuribwa mu nda, bya bindi bya diyare cyangwa kuribwa mu nda. N'uburyo rero umuceri ushobora gutekwa birakaze. Imana rero kuba yaraturemeye ibyo dufungura ikabiduha ngo biducunge kandi bidukunde kandi bidutunge, ni uruhara rwacu natwe kumenya uko twotegura tunabitegura kugira ngo tubifungure bimeze neza. Icyo gihe ubwenge Imana yagiye iduha bizoheza bitume tunabukoresha neza, tukongera tukagira n'amagara meza. Ntitwova kuvuturura ibyo dufungura ngo nuko twabonye byakozwe n'abantu. Hari n'igihe batubesha yuko ibyo bintu birimwo ibizodufasha, ariko bobo bakaba bishakira amafaranga. Rero turakwiye gushiramwo n'ubwenge tukamenya icyo turi, hanyuma twihereza ibyo bifungurwa baba batubwira yuko byiganjemwo ibidufasha, tugaheza tukabifungura bikatwubaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero ridusaba kumenya siyansi kugira bidufashe kugira icyo bita temperance ni ubwenge twongeramwo bwo kwirinda. Ugiye mu ijambo ry'Imana Petero wa kabiri ikigabane cya mbere umurongo wa 6, ibyo biradufasha kugira ngo dushobore kumenya kwiga siyansi kugira ngo twirinde tugire icyo bita temperance. Temperance ni hahandi ubona ibifungurwa birimbanye biri ngaho, ukazobona ku meza umutama muzehe yakiriye isombe ashizemwo n'umusoma, kandi yarabona inyama harimo na corned beef, hakongera hakabamwo izi z'amaburete, akongera agacanga n'izi zindi zisanzwe. Mugabo wewe ukazobona yifatiye isombe, yifatiye n'irengarenga canke yifatiye umusoma, canke ukabona yifatiye umukubi. Wowe ugatangazwa nuko yafashe ibyo. Ugaca uvuga ngo ni mutama, ngo urya ngo byamaze kumubihira nyene ngo ariko arivura. Nukureka rero mu by'Imana iduha tugakuramo umusaruro nyene umeze neza. Uno munsi turiko tuvuga ku muceri. Umuceri kandi uratunze cyane n'ivyerekeranye n'isukari, twabivuze. Nicyo gituma utera inkomezi umubiri, intanganguvu nako. Umuceri iyo utetswe neza uri mu byo kurya twakubwiye ko umuceri iyo utetswe neza uri mu byo kurya byihuta mu nda mu kunozwa. Hari ibintu ushobora gufungura umushishito ntubigire n'ingoga ngo binyarutse.
ariko harimwo umuceri yabana mu kanya uzosanga umenga wasubiye gusonza. Rero mu muceri hariho ico bita vitamine A, hariho B1, B2 na B6. Umuceri utera igikuriro, wongera inkomezi zo gutuma ibyo kurya bikwirakwizwa neza mu mubiri. Umuceri ugatuma imitsi yumva kandi n'ubwonko bihagarara neza. Umuceri ukaba ufise n'imyunyunyu kama, tukaba twavugamwo icyo bita calcium, turiko turabibasubiriramwo, hakaba phosphore, hakaba ubutare fer, hakaba potassium, hakaba sodium, hakaba soufre, hakaba magnesium, hakaba manganese, hakaba chlore, hakaba iode, hakaba zinc, hakaba fluor, icyo bita fluor, hakaba arsenic. Rero icongereye ku muceri nuko umuceri utera kwihagarika neza. Haba ushobora gusanga nyine kwihagarika ni hatari. Dukomeze ikiganiro cacu. Umuceri rero uvugwa hano ni umuceri wasekuwe mw'isekuro canke umuceri bita brown. Umuceri wa brown ufise agasura k'inyuma, ufise agasuna k'inyuma, ntabwo ari urya muceri wera usanzwe umenyereye wakuweko agasuna ako bita son. Rero umuceri wera ni umuceri mukene cyane, udakwije ibyankenerwa uwo muceri ugira. Hari uburyo rero bwo guteka umuceri. Uwo muceri wera udasanzwe ukenye, hama tukawutungisha. Rero kugira ngo dushobore kuwuteka tukawongera, tweko turakubwira ngo ingene woheza ukawufata ukawuteka ukawugira neza. Icambere, umuceri, fata umuceri wawe, tegura amata y'ishoya canke amazi y'inazi. Umuceri uwutekeshe amazi make, hama ugiye gukama uce uwuhira ukoresheje amazi y'inazi canke amata ya soja. Gukoresha karoti, fata umuceri wawe uwuronge neza, hama uwushire aho ukamukira, uce ukatiramwo poivron, karoti nyinshi zikwiye atari nkeya, kuko hari abashiramwo amakaroti kugira ngo umuceri ugire amabara, ico bita embellir au décor. Karoti tuzishiramwo kugira ngo tukenule, tuwutungishe. Nico gituma dushiramwo karoti nyinshi mu muceri. Ica gatatu, koresha ingano, teka ingano n'umuceri. Aha ingano barazinika amasaha 12, hama bakaziteka, zimaze kubira zikamara iminota 15, 15 minutes, ziriko zibira ku ziko, ugaca ushiramwo umuceri wawe, kongeramwo amakaroti. Aha ni ku bushake, gusiga umwiza mu kirundi cyumvikana. Kuko ingano zisanzwe zitunze cyane, ingano zitetse ziraryoha cyane. Icya kane, gukoresha ico bita romarin na poivro. Teka romarin yawe imaze kubira uce umimina. Fata isafuriya utekamwo
uyishiremwo amavuta hama uce ushiramo poivro na poiro na seleri wasekuye bivangavange hama uce uhindukiza iminota 3 uce utekamwo umuceri wongeremwo ibiyiko 2 vy'ifu y'igisuru ku kiro kimwe c'umuceri hama uce utekesha y'amazi ya romare. Aha nta karoti zikenerwa kuko uba wamaze gukenuka, kandi ucuronka umuceri w'icatsi kibisi river. Menya neza ni vyiza guteka tungurusumu ico bita ayi mu muceri mbere no mu bindi vyo kurya, ariko bayishiramwo imfungurwa zigira zive ku ziko zahiye zigire zisha, ahubwo uretse mu muceri bayishiramwo bakiwushiramwo batarawushiramwo amazi canke bakiwushira mu mazi batararinda no kuwukaranga. Tungurusumu rero bayita ibanga ryo guteka neza kuko indya irimwo zigira kandi n'akanovera. Aha tuba twirengagije akamaro kayo canke kadasanzwe. Turangize kuri iyi ijambo ry'Imana kameme rivuga ngo kuko uhoraho atanga ubwenge mu kanwa kiwe havamwo kumenya no gutahura. Kuko ubwenge tuzokwinjira kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Ibi rero tugenda tubikura mu Migani 2 kuva ku murongo wa 6 tukagenda no ku 10. Imana itwongera ubumenyi kubw'izina rya Yesu, amen. Uko rero mugenda kose muze mwigishe muti ubwami bwo mwijuru buri hafi, mukize abagwaye, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende n'amadayimoni. Mubiherewe ubusa, mwabiherewe ubusa, kandi n'ubundi mubitangire n'ubundi busa. Ivyo vyose mubikura muri Matayo ikigabane c'10 indwi kugera ku 8. Rero uno musi twako turababwira ivyerekanye n'umuceri. Ikiganiro kiriko kirahera, kigeze ku musozo. Mugerageze muhezagirwe mwese uko biri kose, nimwafungura ibintu naturel mugakurikiza n'ivyo tugenda tubabwira, bizogenda neza. Niho ugwaruka ruheza rugakura rumeze neza, rukagira ico bita education, ariyo education ituma umwana aheza agakomera, akabura ibibazo bimubuza kwiga. Nayo ubundi umwana ameze neza aravyuka akiga akamera neza, hanyuma akazovamwo na docteur, aribo banavamwo n'aba nutritioniste kubera bagenda bagakora cyane, bafise inguvu atangwara ziri inyuma. Ibiganiro vya Dunda Entertainment birakomeza.